Yeah. This is the one and only, the only guy who got the all eyes on me. TREYZO, Trezor in the place, in the house. Yeah, and this is Rappy Boy, Rap Killer, you know what I'm saying? I do the click, man, the boom, boom. Yo. Mazina yanjye ndayishimiye Trezor, mazina nahawe n'ababyeyi. Na Jenimani Rambona Pacific. Papi si papi ni Trezor na Rappy tuje kubasuka mwedoze. Abandi sitaki nshaka kuba pa Ya turavukana turakurikirana. Banakurikirana ya. That's it. Mukuru mbushaka kubyanga mukuru nje. Ni mukuru nka mutora. Sunze imyaka itatu. Please let me show you true love. Yeah, papi. Hey, papi. Yeah, papi. Yeah. Nize amashuri mato ayisumbuye na kaminuza ko bashaka nkuko babivuga hama nize business and management ni no byita nk'ubudandaji mu Kirundi ciza hama navyigiye kuri Bujumbura International University. Yego. Ya, ndacari umunyeshuri. Right now niga mu wa kabiri muri faculté ya économie kuri campus du Burundi. Campus Mutanga, Université du Burundi. Papi, chillo. Me, I wanna show you true love. They call me Papi, chillo. Bon, byatanguye nyine ari nka joke. Bigenda biraduga buke. Twisangamo impano yo kuririmba. Yeah. Papi. Yeah. Twari dufite talent. Turacyazifise. Kandi turazigaragaza. Yeah. Iyi mwumva ni remix from New Era Producer X. Runtown DJs Big Man Mr. Trezor na Rappy Boy. Bo, nivyoroshe na gato ariko buri kintu cyose kirafite umwanya wacu. Umwanya w'amashuri ni w'amashuri, w'umuziki ni w'umuziki. Yeah. Mbei muko wibona mwikimuko. Kariya music burya yaratugoye gato twatanguye ma freestyles nk'abantu bakora rap kenshi nibyo bakunda gukora no kuntu ushobora kumva instrumental imeze neza hama ukandika ukarapa ukiyumviriza so byatanguye ko muri ubwo buryo hama turarapa hama aho bigeze turavuga ati no nibyo guma ma freestyles ari ukuryohera abagenzi ababanyi tuvuga ati reka dushire hamwe dukorere hamwe turabicova. Ya, nuko byatangwa. Ya, byose yabivuze nacyo norenzako. Menyako, je batanya samako. Papi chulo. Yeah. Ni ari indirimbo yacu ya mbere kandi turayikunda sana. Ko yatwuguruye inzugi, yatwuguruye mu mitwe, turabona ko dushize hamwe dushobora gukora ikintu kinini cyane gose. Wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga cyanda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso. Feedback ya Papi Chulo ntiyadushimishije cyangwa ntiyashitse aho twari twifuza ko yoshitse ariko ni kwa kundi nyene umuhini mushasha utera amabavu kandi urazi iki nari cyambere babisaba gushiramo ingufu nyinshi ariko byaradufashije kuyikurikira kuko iya mbere yayicira inzira. Ego. It's so cool baby nagufata naguteraga cool baby enough baby mbega ni kuko ushaka kunyicisha tujede. Bo muryango ntibyari byoroshe. Narigiye dufite abavyeyi sinzige umwe warasenga cyane gose n'abigisha by the way. Urumva rero abana babigisha mukaca muja muri iyo nzira bisaba yuko mubicarika mukabumvisha point mufise kugira batahure. So mu ntango ntivyari byoroshe ariko aho bigeze barabitahuye kandi baranadushikiye. Cyo kintu cyiza gihana. Yeah. Menyako je batanya samako. Nibaza yuko ahubwo bizotworohera gusumba kuko muvukana mumarana umwanya munini mukorana ibintu byinshi mwumvikana ketse n'umuziki hari no byinshi musanga muri kumwe umwanya munini so muri kote y'umuziki bizodufasha kanini gose kuko tuzokora ibyo twumvikanye ko cyane gose bisumba nko iyo bari team y'abantu abatavukana babisaba ko murondera umwanya ngo mubonane ariko twe twama hamwe tuba hamwe byo dukora byose tubikorera hamwe umva
bizoduteza imbere gose ni atu dufise ndibaza muri make inguvu ziwiwe n'iziwanje biciye bihura bavyumva nawe n'ibintu vya Duda Click Metal boom boom. It's so cool baby, it's so cool baby. Nagufata naguteraga cool baby. Inafu heza nafu baby. Mbega ni kukushaka kunyicisha tujede. Twese turatekanye. Twese turatekanye nuko twicaye dutuje. Twese turatekanye. Oya, wese nuko nyene. Imbandi ni. Aya, wese nuko nyene. Bon. Ni ibintu bya gutya. Umwe aduze undi amanuka, undi aduze undi akamanuka. Byatworohereza twese. Kiri. Mbeimuko wibona mwikimuko jambo yo aje navuze ye ubu navuga ngo o atasubira ko ati haje acaje kintu twa yo tugiye muca turachemba kiwa muri music nyene catugihana sije byose mbona byatworoheye mugabo ni kwa kuntu nyene twicara hamwe tukavugana tugahana hana cyiyumviro hama cagisoka kimeze kuri ya mwaki ndibaza nabo hinga byinshi burimo ukuntu twaronse idea ya Papi Chilo nako twaronse yo ubuhinga burimo dogo ubuhinga burimo nubwo nyene nubwo nyene Yo, papi si papi ni Trezo na Rapi tuje kubasuka myodos. Abandi sitaki nshaka kubapa. Twashatse ko indirimbo ibashikira bose kisaswa umutama umwana ukuze udakunda umuziki bose bumve ko ari umuziki utandukanye ni numva ko ari umuziki yo kwicara hasi akadoza ngo hema kumviriza anarigera akajambo yo gakoreshwa n'abantu bose yabo mwana ukuze arakantu ko sushiramo gakayo gasanga karimo that's it. Kuba papi Chilo. Desi nibaza ko bari umuririmbyi ashima ko yoguma ni loko akuma hano nyine hafi umuririmbyi wese akora afise objectif yo gusohoka ashikira mahanga ashikira abantu benshi bashoboka so twebwe rero kuri iyo tumaze kubona yuko yashikiriye abantu benshi kandi baduha feedback nziza twabonye ko byose bishoboka twabonye ko hamwe twokwicara tukabandanya twandika dufise opportunité à 100% yo kuzogera kuri hashoboka muri make byaduhaye ingufu ko nitugiye kwicara abantu bose n'abari ko baradukurikira ndazi barindiriye ikizoza after yo so batwitegeye turiko turakora. Me I wanna show you Chilo. They call me Papi Chilo. Please let me show you Chilo. Yeah, Papi. Hey, Papi. Yo remix imbere ko tuvugana kuri yo remix katubateguriye surprise. Oh my god, surprise. Yes sir, surprise. Are you ready to vibe, man? Are you ready to vibe with the vibe machine? Yeah, mash up the place. are you ready? Say one and say two, say three, say go. Boom yo Kizigenza no gufata no kuyo Yo Siftina no gufata no kuyo Yo Izuba riva no gufata no kuyo Hey, what's up people, it's your boy DJ Feelbite aka Kizigenza the Vibe Machine. You already know, all the way from Runtown DJs. Mulaho mumeze neza. Inturakwiye bro. Ntacyorose. Je ko ndarengana. Ni bon. Cyambwira ngo babahungu bakora ka interview nga. Kandi ngo byaryoshe nawe uje wari sawa. Cyandagenda ndatira agapudre hariya ku ruhande. Cyandashira ntubibona none ko fresh ari zo. Wisize ifundagiye. So ariko uratubaza idea ya remix. Idea remix yatujemo nkuko nyene twabonye indirimbo ari vibe, indirimbo ari nziza, turavuga ati twe nitwo kwijyana ibintu foko dusangira n'abantu ba brother. Turavuga tuti reka duhamagare mukuru wacu DJ Feelbite, by the way ni mukuru wacu abatari bamuzi. Cha duhamagara na Billyman Boy, baca baraza barabidufashamo kandi babyifashemo neza 100%. No complain. Mbeimuko wibona mwikimuko. Bon. Muri make twari tuzi yuko bafise icyo bashoboye, bafise aho bamaze gushika tutarashika. Tubifashijwemo nabo maybe tubashaka kudushitsa naho aho bageze. So kuba twara biyumviriye si pahaza nuko tuzi yuko DJ Feelbite afise icyo ashoboye.
Billman Boy ko nyene yeah wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga umvesha canda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso bwa mbere na mbere byaranezereye kubera ko nabonye deje abatoyi banje bakoze ikintu ciza kandi cyakunzwe hama ryari iteka banteye kumamagara muri Remix ameme tari na challenge kubera bavuga ati indirimbo irakunzwe irazwi ifo ko umuntu aza vibe aho yari iri yongeramwo izindi nyinshi umva challenge yari aho nyene ameme temps byari biryoshe gukorana nabo twakoranye muri no Remix byari no byiza twakoranye muri vibe muri studio indirimbo twaguma tuyumviriza mengo ntidushaka gutaha nuko zaranezereye cyane. It's so cool baby, it's so cool baby. Nagufata naguteraga cool baby. Inafu heze nafu baby. Mbega ni kukushaka kunyicisha tujede. Je navyisanzemwo ndibuka ku ndirimbo ya mbere nakoze Oloha nakorana na B-Face. Tumaze kuyikora twayihejeje. Trick niyo yambwiye ati indirimbo ni wawe gerageza ukora akantu basi fuma wivuga amazina cyangwa uko minduru cyangwa ukorore sinzi yaranje ukora akantu sinzi nacenda byisangamo numvirije beat cyanaronka ijya intro guhera ico gihe nubu buri gihe numvise beat ndumva ko hariho ukuntu neza kwinjira muri beat ukuntu ntegerezwa kwiryosha igitangura navyisanzemo wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga umvesha canda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso. Bon en général novuga ko ikorwa cakiriwe neza abafanzi bose donc Remix ucumva Remix umuntu wese acayiha amayide Remix bazoririmba gute bizogenda gute vibe izo bimeze gute mugabo ukuntu yaje nta numwe yahariri ko bose uhere kuri DJ Feelby tukaja kuri Double J ukaja kuri Kiriku nta numwe yavyifashemo nabi bose vraiment shout out to them yego babikoze neza cyane gose yeah muri make abantu barabaye surpris nivyo bari biyumviriye muri make kandi byarabaryoheye yeah wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga umvesha canda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso. After you ni I do the click make the boom boom yeah ibikorwa birahari kandi ni byinshi cyane gose ama audios ama videos ni menshi cyane gose kandi genda ziko muzoryoherwa. Keep on following, keep on supporting, keep on subscribing, mutugume hago, keep buying your t-shirts and Runtown DJs t-shirts. You already know. Bo ama t-shirt gushika kuri uno mwanya bo turaba kuri Instagram Trezo canke Rappy Boy canke Facebook canke everywhere Twitter TikTok n'izindi zose zihari bakatwandikira DM twebwe ubwacu turasubiyemo twebwe ubwacu tuzowibahera nyene imipira uzokenera wese tuzoshika tudodori muhiri wawe tuguhe twifotozanye yeah wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga umvesha canda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso. Ko ari nyinshi nitwova nga compliment atari niyo compliment umbwira Rappy Boy wa atari Kitrezo atari sana. Iyi mwumva ni remix from New Era Producer X Runtown DJs Billman Mr. Trezo na Rappy Boy Beimuko wibona mwikimuko menyako je batanya samako wapi wambeshe ngo tura datinga kumbura indayura nshitinga umvesha canda janga honda kwishinga none rabunkoreye ibisanganiso. It's so cool baby nagufata naguteraga cool baby inafu heze nafu baby mbega ni kukushaka kunyicisha tujede. Wow. Yes sir.